hama Imana yatanze amaso. Urabona wewe urabona urambona urabona nujya yego nibisigura ko Imana iza kukubwira ngo rabahajya imaze kuguha amaso mu buryo bw'imwe murashoboye kubona icari cyo cyose ushoboye kubona ivyo misi imwe mu Imana ushoboye kubona shetani arenganje ushoboye kubona abadaimoni ushoboye kubona vyiza na bibi ayo na amaso nkuko ufise amaso nkuko ngagira amaso mucamake mu gitondo ndi ahantu muri dushe ndiko nitegura kuja mu ishengero ndavuga mana ngomba ngira ico nkora kuri bano bantu cange nda muri eglise ndavuga aka kantu ndagahende ndagaye Alvera cange ani kulta bagomba kumvuga nde mu ncamake nategezwa kuvuga umwe mu baririmba gospel nategezwa ko mu inkomezi nategezwa kwatura nategezwa kuvuga ivyo ndiko ndabona ncamake urumva ko jewe nzi neza ko ivyo navuze bigoma ari ivyo kuko ame prophet now ndagahende ihinduka dili rero abantu bose ndagahende byaranjoye byamfashe ibintu bibiri kumenya ko amatwi yose arindira ico mvuga akagishira ku mutima kuko umuntu ari mibabaranga akavuga ikintu kibaye cyo kitabaye cyo nindaza kumuyumvirako namenye urukundo abantu bankunda namenye ico abantu banyitezeko namenye ko negezwa kuvuga nitonze sinone gute umukozi w'Imana kubita swata akavuga baanya ariko atigeze avuga kiri kwa kiri mbega yanse kumuvuga kubera ko eske canke ntavyo yabona harimo igipfungu ku buryo kiri ko atamubona koko Imana imubwira ivy'ukuri kubera iki kuvuga Alvera kubera kuvuga uta ariko ntuvuge nyezina uzoyitwara irevri ya birafise izindi mbono canke irindi shusho ariko kandi kubgaho amakritiki y'abantu wayakiriye gute ugeze mumva avuga ngo Imana iravuze navuze ndagahende just ni je navuze ico ni cyambere sinigeze vuga ngo uku niko orahagize navuze ko abantu badatahura prophecy ubuvugishwa iyo umuvugishwa avuze ngo ndavuze mu izina ry'Uhoraho avuga ngo uku niko orahagize ariko umuvugishwa avuze ngo ndagahende bavyita declaration prophétique sasa hama no kuri yo nayo nyene ndazi ico navuze ko ari coco no musi Alvera arahabwa amahirwe menshi cyane gose narijya gomba sore n'indirimbo shasha igiye gusohoka vuba imo masanamu yakoreye mu bihugu bitandukanye mu Bushinwa n'ugahanya mu Burundi ubona gute Alvera muhimbare mu amahirwe ngana gute kubgawe nk'umukozi w'Imana no musi n'igikuvuga urazi challenge zo kuba umukozi w'Imana urazi challenge zo kuvugira Imana nk'umwana w'umukobwa avugira Imana canke w'umukozi w'Imana wibaza ko challenge abamo gushika no musi azi hasolinga gute bobo barabaroroherezwa kuba badufise kuko babonye ukuntu dusohoka mu bibazo barasohoka mu bibazo so niwezera ko atamuntu numwe uvuga Imana bireka kwitega gutokwa azotukwa ariko bizokora biroroshe cyane ibintu biroroshe none koko woba ko kuri kurashigikirwa n'intare kuruzi gacha wumva induri y'igikere ureka kuvoma oya ariko Alvera numwe mu bantu cyo kimena wewe numwe mu bantu bamaze gukogako cyane na entertainment canke na bino bintu ugasanga hajemwo ibindi bivugwa prophet yakoze bino onya prophet arakunda abakobwa Alvera yasambanye Alvera yagize ibini ivyo bintu biroroshe ivyo bintu umva ko bikomega prophet byari koroha nimba byari kuba bidushikiye byari kugora nimba byari kuba bidushikiye twebwe bwa mbere erega Yesu bamwita umwami w'abamaraya yavuze ngo nimba bagiriye guca igiti kibisi bizogenda gute ku giti cyuma n'ivyo bintu by'agaciro bingana nkuko onya gutanga umuduga ubwo prophet nawe nta zindi nyunga bifisemo kumbure nkuko amavuga ko umukozi wa Satani ivyo biri gutuma rero abantu bagira makenga prophet bari umukozi wa Satani amahera yakura he atubwo vya bintu yakoresha kera yamareba yakoresha agacanga canga utuntu n'utundi bunya ntiyabikoresha biciye mu jambo ry'Imana narijyana bibiri bivuga yuko ngo misi y'imperuka abavugisha b'ibinyoma bazoba benshi navugije kuri Trump imbere yo kwaba president imyaka 3 yabaye president ko bavuga yabaye president mubi ninde bibaza ko ari mubi igingorane y'abantu bagomba kuvuga Bibiliya ijya afere arimo twebwe dutahura ivyo dutahura turazi ko Israel ari carte burya ndakubwira ikintu mutazi uno munsi hari ibituma benshi bavuga ati no abakozi b'Imana bo mu Burundi no mu Rwanda hari ibintu kumbure nabonye numengo basi ntibabona kuba Burundi n'u Rwanda bidahuza ariko kandi ku munsi wejo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda barahuye bivuze iki mu buzima bw'Imana ku bihugu bibiri vy'ububanyi barahuye bararamukanye yes bivuga ikintu ciza batwerese uko aba leader batagira inzigo iri mu banyagihugu turekerera inzigo mu banyagihugu twarabonye ivyabaye nibigeze bankana ko ari umuntu nga agira inzigo atacimaze kuko n'inyungu y'igihugu nimba Burundi bona ko kino kintu cyo tuma Burundi burindwa ico kintu Burundi buzogikora kandi abarundi cyadushigikira ugikoze kuko yabikoze kubw'abarundi nimba u Rwanda rubona inyungu zayo none ugomba ko ari inyungu zande kandi atwara u Rwanda
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mpereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sondoka kaze wese uri kadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya ndetse mu Guvi y'Abarabu, ndavuga mu Manchester, Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kw'isi. Mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi atugira amahirwe yo kwakira amavuta adasanzwe n'umukozi w'Imana, n'umuvugishwa, n'umuvuga butumwa arimo vyinshi bitandukanye, Prophet of Jesus, Joshua benshi bamenye mu mazina atandukanye, akiri umuririmbyi w'isi bamenye nka Sugujey. Uno munsi yambaye inyambaro zera ariho kandi mbega no mu mutima, akaba ari wa muntu kandi yamaze kwakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe, muri make yaramaze guhinduka. No twakira uno munsi aho tuyaga kuri vyinshi bitandukanye n'ishusho shasha azaniye abantu ndagahende. Yes, ni kimwe mu bintu mwumvise igihe kirekire gushika no munsi rero mwizina nyezina aze kugira ngo tuyage neza hama ibitandukanye turaguha ikaze. Murakoze cyane kunyakira. Ndanezerewe ubwa mbere ndi ngaha. Yego. Ndanezerewe ku bwanyu no ku bw'abantu bose bakurikirana. Yego. Imana itume umwanya utubere umugisha twese. Yego. Kuri twese abari baratwumviriza ndetse na turaguha ikaze kuri African TV. Aho dufite abakunzi benshi basanzwe bagukurikirana ariko kandi bagukunda, abari mu Burundi ndetse n'uhugu nagenda dondagura vyose, abari mu Barabu basanzwe bagukunda. Thank you. Baramutse basi. Imana ibagirire neza, ibateze imbere. Urukundo niwo muti. Imana aradukunze itanga Yesu, dukundanye turashoboye guhindura isi. Yes, urasa neza uhereye kuva hasi gushika hejuru, wambaye ivyera bisigura iki kuri wewe? Dusenga Imana yera, hama ukwera mu isi imwe mu gukomunika purity, gusa neza mu Mana, gukayangana mu Mana. Kwera no kwera nyene birumvikana. Kwera niko kameremere k'Imana. Ishusho ufise uno munsi itandukane he n'ishusho ufise muri kahise. Uno munsi umuntu akura abona kuri clean, abona ko maso usesuka, arabona mu maso kuri uwundi muntu. Ubisigura gute? Ndabisigura ku kintu kimwe cyonyene. Yesu yaje adusanga turabononekaye, atugira abazima. Yesu yaje, Paul abisigura neza ngo kera ntabantu twari turimo, kera twari twarapfuye. Mu ncamake ndi muzima muri Yesu Kristo. Insiguro ni Yesu wenyene. Mr. Ndagahende niwe mujambo ryavuzwe igihe kinini cyane gose. Byaje gute? Buca ijambo rivugwa canke riza, yari umunsi umeze gute? Muri wewe uyumva gute? Iki kintu kidasanzwe? Na kimwe kidasanzwe, ariko araba ibintu vya competition by'indirimbo n'abaye muririmbyi kera. Hama mbonamo abaririmbyi ba gospel n'abantu baririmba izo mwisi, izo bita profane. Nganira n'abaririmbyi bamwe bari muri competition, ndababwira nimwatsindwa muzo kwisigura gute? Yego. Kuko uko bimeze kose, je ndi gicapo. Iyo uvuze gospel, iyo uvuze abakizwa, ari abantu benshi baca bambona. Kuko nabanje kuba mwisi, Imana imagakiza, abo mwisi bitega ko nzobivamo, birangira babona nabikomeyemo. Nshika igicapo, mu ncamake ikintu cyose ko kiraba muri miliye y'abakizwa, negerezwa kumva ko ndi responsable. Karabajije ejo nimwatsindwa, nico kibazo, nimwatsindwa muzo kwisigura gute? Nico ari kibazo canje. Ndicara ndabona neza ko batogira inyishu, bisaba ko nigukuna ivyo bintu ndabikatisha. Batsinze canke batsinzwe, jewe nze nishura ibibazo. Ça c'est un. Hama ica kabiri, naragiriwe ubuntu n'Imana. Ndumunabona, misimwe mu ndabona. Iyo abantu bavuze kubona ntibabitahura kubera ko batazi ivyo ari byo. Muri Bibiliya kera aba yabavugishwa. Igihe cyose bavugishijwe, Imana iba yabagendeye. Mbega yabagendera gute? Mu ndoto, mu yerekwa, mu gihe yumvikana, ku mumareka aboneka, zari inzira nyinshi cyane. Ama abavugishwa ba kera bose bafite objectif imwe, kuvuga Yesu azoza. Kuko nibwo buvugishwa bwuzuye. Abo rero bavugishwa baravugishijwe umwana w'Imana azoza, uko baho kwa Dawidi kose kwavuga Yesu azoza. Abrahamu yabayeho abwirwa ngo amahanga yose azohezagirwa bice kuri yo, yari Yesu gusa avugwa. Rero Yesu yaraje, bacabibaza none aracakeneye abavugishwa, kandi Yesu bavugishwa ko azoza yarashitse. Abavugishwa bubu twerekana Yesu amaze guseruka, kuko Yesu ari muri twebwe. Role yacu rero ni Imana irashoboye kuza ikambwira ikintu nkuko yavugishije abakera, kuko uko yararejo niko ameze kandi ko azokwamari. Nakubwira ivyo Imana yavuze. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo nimwavuga muvuge nk'abavugishijwe. Nibisiga ko Imana yakwiyeretse. Bisigura ngo yisemo kuvugishwa, uratuye ukoresheje ico bita prophetic, nico bita muri twebwe prophetic, abantu b'ubwoko bw'ikivugishwa. N'andi uvyuka mu gitondo kavuga uyu munsi ivyanje biragenda neza. Kuri bamwe n'ukwatura, abandi ni prophetic. Hama Imana yatanze amaso. Urabona wewe, urabona, urambona, urabona nujya. Nibisigura ko Imana iza kukubwira ngo rabahajya. Imaze kuguha amaso mu buryo bw'imwe, murashoboye kubona icari cyo cyose. Ushoboye kubona ivyo
misimwe mu Imana ushoboye kubona shetani arenganje, ushoboye kubona abadayimoni, ushoboye kubona vyiza na bibi. Ayo ni amaso, nkuko ufise amaso nkuko nagira amaso. Mucamake mu gitondo ndi ahantu muri dushe ndiko nitegura kuja mu ishengero, ndavuga mana ngomba ngira ico nkora kuri bano bantu. Cange nda muri eglise ndavuga aka kantu ndagaye Alvera cange ni kulta bagomba kumvuga nde mucamake. Nategezwa kuvuga umwe mu baririmba gospel, nategezwa kumuha inkomezi, nategezwa kwatura, nategezwa kuvuga ivyo ndiko ndabona. Mu nyuma biba uko vyabaye. Eske je noshavura kuba ari undi muntu yaronse imodoka, ko dufasha n'abantu tutazi, ko tugaburira abo tutazi, ko turira amashuri abayisilamu n'abakristo mu mafaranga yacu. Uwatwaye wese twe nangorana. Ariko tugarutse muri competition nayo ni kwinjizamo critique kuko abakoze competition bafite objectif. Bugiye kuraba norme ya competition gendo baze neza bayiteguye kuko amanota toyarura tuyabona. Ivyo rero sino vyinjiramo kuko sishoboye kwifuza na gato gukorera publicity itariyo abakoze competition kuko naba businessman. Muri kadri ya kabiri ndi mu businessman kiretse kuba ndi mu prophet. Ndadandaza sino kwifuza ko umuntu atoba publicity yanje. Ncama kurumva ko jewe nzi neza ko ivyo navuze bigoma ari ivyo kuko ame prophet. Now ndagahende ihinduka deal rero. Abantu bose ndagahende. Byaranjohe byafashe ibintu bibiri. Kumenya ko amatwi yose arindira ico mvuga akagishira ku mutima kuko umuntu ari mibabaranga wakavuga ikintu kibaye cyo kitabaye cyo nindaza kumuyumvirako. Namenye urukundo abantu bankunda. Namenye ico abantu banyitezeko. Namenye ko negezwa kuvuga nitonze kuko ngurikirana nabo nzi nabo ntazi kuko muri ico gihe ntiyavuze gusa abo mwishengero, havuze nabo mwisi. Ndavuga ndi responsable wa benshi. Ejo nzomenya ivyo ngiye kuvuga nivyo nakwiye kuvuga. Ku buryo kuva ico gihe kenshi nangiye gutanga ama prophecy no muri eglise. Ndabwira abantu tugende kuri Zoom kuko si ibintu byose bivugwa kuri Facebook kugira ngo njari ibintu byose muri kadri. Biravugwa rero ndatanga umuco wanje ni wa wundi nyene. Sindawihindura. Ivyo mvuga ndabizi, ivyo navuze ndabizi nivyo kuri. Ivyabaye Imana ishiguye hejuru ku vyabaye. Ndagahende rero imaze kuba ikintu gikomeye hariho plan B. Plan B rero ni turimo. Hariho rero ico bita ndagahende y'uyu munsi. Ifise dimension zibiri ndazisigure direct mbere ko nishuri bibazo. Dimension ya mbere ya ndagahende dukeneye kugira ico dukoze ko barimvyi ba gospel. Turaba responsable. Bano bantu baririmba gospel bataronse cadre y'ahantu bashigikirwa ejo tuzobatakaza. Dutakaje abarimvyi ba gospel, dutakaje twebwe. Ndumwe mu bantu mu kujyama njyama numvirize gospel. Ico ni cambe. Ico rero kica kigira gute tuvuga reka turabe ico twokora mu gushigikira abasanzwe bazwi. Abasanzwe bazwi abantu bazotora uko bashaka hama turondere donc nk'ubu abagukurikirana bakavuga ngo bagahe kanaka. Tuzarura ayo manota tuvuge reka turondere muri aba kuko nibo bantu batoye. Ico ni cambere kizobandanya cyane mu kwezi gukurikira. Ariko cyo tuvuga none dufashije abasanzwe bazwi, aba batazwi nindazobazana. Kandi nimba twogumana zino tala gusa tutagize kadri yo kuzana talent nshasha ejo tuzoba turatakaza kuko barasaza barakura. Ari nigiye banebwa, ari barambigwa, ari nigiye bahura na realite batigeze biyumvira kuko mu gusora indirimbo umuntu yibaza ngo ngiye gufatisa ariko ayisoye bikanga cyangwa atashikiye ama objectif ashoboye kwihebura. None tuko turakora abashasha, tuko turazana abashasha bizogenda gute? Niyo rero haciye abakadre iyi tuko turakora yabashasha tuvuga tubakure he. Hari abantu bafite talent ariko badafite amafaranga ya studio, ariko bafite telefone cyangwa bavukana bafite telefone. Cyo tuvuga bagende bafate video y'umunota umwe bayirungike kuri +57 79 69 88 68 hama iyo video tuyirabe. Je candayiduza kuri TikTok ya Prophet of Jesus Joshua abantu bamenye ibiriko biraba. Hama abo bantu inyuma y'uku kwezi kwa kane bariko bararungikana benshi ariko tugomba ko barungika benshi. Uku kwezi kwa kane mu mpera cha twicara hasi dufate ama video amajana n'amajana ibihumbi tuzoba dufise twicarana na jiri duselectione buhoro ni kintu kitoroshe ariko tuzogirirwa ubuntu n'Imana turonkemo 14 ba hip hop 14 ba rap muri abo bashasha. Apana ndagahende bona na ndirimo barungika kuko dusanzwe tuzi indirimbo zabo. Abo bashasha rero tugomba ko binjira baje tumaze gutaramo 14 ukwezi kwa gatanu buri wa gatandatu tuzojana nabo ku musozi bigishwe prayer, bigishwe gusenga, babwirwa umutima wo guhimbaza ko atari cyo kimwe no kuririmba izindi ndirimbo. Hama bace imbere ya jiri baririmbe abo 14 ba hip hop na 14 ba R&B. Bahejeje kuririmba tukagenda mu ndwi kurikira abantu bagatora tugakura ko babiri, mu indi ndwi tugakura ko babiri, mu indi ndwi tugakura ko batatu, dusigaranye indwi mu baririmba rap
n'indwi mu baririmba R&B uko niko kwa gatanu kuzoba guheze ubwo kwa gatandatu tubafashe babeho dusimbire ahantu muri milieu touristique baruhuke gato ibikorwa bazoba barimo tubahuze n'umwe mu baririmbyi bakomeye ba gospel abahanure tuvyerekana tubahuze n'abakozi b'Imana babahanura hama abondwi indwi cyo tubatwara muri studio bakore indirimbo yitwa ivyuzuye ya rap bakore indirimbo yitwa ivyuzuye ya R&B izo ndirimbo bazoziririmba ku munsi w'igikorane ko dufite igikorane kinini tariki indwi z'ukwezi kw'indwi kizwi kizobera muri tere ya Kinama aho cabereye mu mwaka uheze kizana abantu benshi hama ivyo biheze itariki 12 bazoca bakora rero concert baririmba live imbere y'abantu kugira ngo jiri ivuge uwa mbere yabaye uyu uwa kabiri n'uyu uwa gatatu n'uyu tuce tubaha ubushimwe inyuma y'ubushimwe bace binjira muri contraire ya mezi indwi kugeza mu mezi 9 tubakorere indirimbo imwe bakore na video indirimbo nziza amatuzireke zigende zirabwe n'abantu mu mezi 9 abantu batore uzoba yabaye mwiza kuruta bose tuce tumuha kamodoka umva nenda gahende ya kabiri tuce tumuha kamodoka nico rero ni gikogwa gituma tuzana abantu bashasha dufasha abantu bashasha kandi mu kurangizana nyabo mu kwezi mu mwaka ukurikira basohoka dusubira gutangura indi competition shasha kuko buri mwaka tuba duhagurutsa abantu 14 bashasha. Yes. Aho dukwiga muri commentaire babanze babarandika ivyumviro batahuye uko usiguye vyinshi kandi vyumvikana. Duhereye ku bantu 28 kuva 14 ba rap n'abandi ba R&B 14 vuga doskara indwi muri abo 14 amakibazo bongera bahiganirwa nukuvuga ku munsi wa final tag 12 rero abo ubuzo wa mbere wa kabiri wa gatatu abo bandi bose zo bahiganwa niki kintu bazotahana kuri uwo munsi bazotahana ifaranga rifadika baba mahoro bazotahana ifaranga uwo munsi ubwa mbere twimvira ko uwo munsi nyine botahana trofe ariko turimvira kabiri nitwabaha amafaranga twabafashije iki nitwababwira bagende twabafashije iki ariko uwo munsi turabaye amafaranga atuma banezegwa kugira ngo kubera ko barutanije batanye gitari bagende bagire repetition bikorere ko n'ubushimwe butandukanye basi bubayabaye ariko bufadika tuvuze ubayabaye kuri twebwe wari ufadika ku bandi bantu Imana ishigwe hejuru hama tuje twinjira rero muri ico gikogwa cyo gutangura gukora indirimbo zabo bose abo bantu rero umva icambere barungutse indirimbo barungutse video tarazabo rero zigiye mu rundi rugezo dukore nabo concert Gitega dusimbire nabo Ngozi objective yacu ni imwe bagende kuri podium twababwiye mugiye kuririmba ariko ni muri abasani mugiye guhimbaza Imana mugiye gufasha abantu bahimbaza Imana ko dufite icyo tugomba twigisha tumaze imyaka two turakorera Imana duca bugufi tugomba iyo mbuto yo guca bugufi ibabeko ariko kandi n'imbuto yo kwimenya kuko turi mu bantu baciye bugufi ariko kandi biyize bamenye uko batura ariko kandi bamenye uko babaho hama muri ayo mezi yose abantu rero batangure gutora kubera iki tugomba ko abantu batora kugira ngo bagume mu mitwe y'abantu bavuga uyu ni washoboye uyu ni washoboye uzorabwa cyane uzotagwa cyane mu ico gihe tuzokoresha views za YouTube tuvuge uwarabwe cyane n'uyu warabwe cyane ino n'uyu uw'abantu bakunze cyane n'uyu cyo tugira iki tumusohorane imodoka aca sinya abishatse kuba ambassadeur yinjire mu bajiri bazoba mu bafasha competition kurikira kuko kuvubu kugeza isi zorangirira bizobandanya ku buryo n'abana banje bazasuba uburyo bwo kwandanya kino gikogwa cyo gufasha abaririmbyi kuvubu gushika hisi zorangirira birufa ko ari ikintu kinini ya cyane gose urasiguye urugendo gose ngene bizogenda ariko rero uno musi bumvise ndagahende ndetse n'umuduga barawobonye ati nguyu unya ahantu uri byo muduga kugira ngo uzotahanwe inda zotahana bizoba byageze guterera aho onya ari ku ruhande rw'abapcoming rw'abaririmbyi bataramenyekana atazina bafise ariko no musi abandi baririmbyi banini nya tumaze kumva afise indirimbo nyinshi aro Victoria's MTC Redemption Voice aro Basili Hoy ba Francis DC n'abandi benshi batandukanye bagiye guhigwanirwa gutera umuduga canke harimo n'abasandi basanzwe b'indirimbo zisi narijya kugira ngo icumviro kize vyahereye ku muduga waheruka gutangwa na Kiriku Akiri namwe nituzoshiramo abaririmba indirimbo zo mu skills basoye gospel bakaturingikira indirimbo y'aba gospel cha tuyishiramo cyangwa umuntu wese wo mu isi no ririmba gospel turayishiramo ikibazo rero kica kiba ngo tuzoyibaha gute nicoroshe je nabajije ikibazo navuze ndagahende abantu rero bategezwa kumenyisha je nzana na proposition zanje ya mbere ni nk'ubu barakurikirana ikintu kiganiro batwandikire gahekana nyumva ko bazakwandika benshi turakoze ikindi kiganiro ahandi bagahekana ayo mazina yose twe turayakira kuko nabantu bagomba batubwiro tukaha twejeje gutora abo bantu mu bwinshi bwabo tuzoba telefone
tubabwire rega abantu babatoye mumva ko muba muri competition mumva yuko muri mu bashima kukaronga kuko avuga ngo nako nshaka niko atangorane ko atari imfashanyo kandi ko ari umutima mwiza uvuze ngo nako nshaka tusomushimira tumubwire ngo dusanzwe tugukunda abantu baragukunda abantu ntibazoreka kuza agashime ko umudugura kumva ko na mahoro ndiko mvuga gusa kugira ngo abantu bose bumve ko tutazokwigiza twinjiza umuntu ku nguvu hama duhejeje kuronga iyo list numva turahamagaye so shire iyo list kuri platform zacu cyo tuvuga uwumva ko agomba kukabamo atwandikire ngaha atubwire ngo mba ndakabemo hama uzobo wa mbere rero agatana ni benshi n'abarimvyi benshi ba gospel n'umunsi banatsinda bari kwasura indirimbo nyinshi nziza turafise ba Agira turafise ba Ntuze turafise ba Gladys turafise n'abandi barimvyi benshi bariko barakora ba CG bakoze indirimbo komsa no kuvuga indirimbo y'Imana ariho n'abandi benshi n'umunsi wo kwasura indirimbo kandi zigakunu no kuvuga yuko abagirizwa kwiyandikisha bobo ni benshi babwirizwa kwiyandikisha ni benshi urumva ko muri komite barazogenda barabandika abantu bazi ko bafite indirimbo nyinshi kandi nziza bashobora guhereza ayo mahigwe uko bizogenda rero biratungana mbega n'abadirimvyi bagiye gusura indirimbo zishasha muri aya mezi agiye gukurikira canke n'indirimbo zaheze indirimbo nka komsa indirimbo yabaye hits no munsi gushika no munsi gikunzwe cyane gose ifite ama views menshi kuri rwa YouTube ama views arenga 12 irashobora kuja guhiganwa mbega izindi zasohotse za papa ndetse n'izindi irashobora guhiganwa nazo bitunganijwe gute biga ngaha twabigaruye mu bantu je nabajije ndagahende mukanya baraza kwandika muri commentaire gahe kanaka abo bose babavuze twebwe baba binjiye ariko urumva ko naho abantu bo batora arige batobishima kubibamo sisi kuvyumva arige bo bishima kubibamo twebwe tuzobahamagara bose uri umukozi w'Imana bareka kuvyumva gute nabona abakozi b'Imana musangiye kuba kimwe ahubwo babwirizwa kuza kuko umuduga sigisanzwe muri gospel ntari bigiye atanga umuduga n'umunsi warimwe ndetse no gutanga umuduga gashimwe bitanguye ubuvuba nawe nk'umukozi w'Imana urabigiriye ko urumva ko bareka kubitahura mu mwaka weze natanze amafaranga ku baririmbyi barenga 8 ba gospel 1 million yari 8 million undi mwaka uherutse nari natanze moto yatanye ya Nikulta isigura ngo nabaye wa mbere gutanga ikintu kinini muri gospel no mu ndirimbo mu ncamake kuri bo nk'abaririmbyi sinibaza ko gusa boshira umutima ku modoka yotaha numwe ariko bose n'abakozi b'Imana ariko bibuke cyo ndiko ndakora sindiko nkora publicity ya Joshua Baranzi sindiko ndimenyekanisha bavyibuke kandi sindiko ngira kugira ngo azaba Kristo mu ishengero abinjira on sengera barazi ko Imana ngiriye ubuntu abantu barahuzuye ico ndiko ndakora nukuntu gospel yogira ikibanza mu mitima y'abarundi ahubwo bose bo bizamo hama uwotsinda umwe bakamunezererwa kuko ikompetizo bandanya buri munsi kuri jewe igituma vuze gucyo rikora ko ugutahura ko abantu kutoba mu rugezo rumwe ariko kuri jewe nibaza ko umuririmbyi wese afite umutima ahubwo karakajyo akaca vuga reka tubidugirizeko reka nato tubipartage tubivuge hama nihagira umwe abantu bahisemo jiri yahisemo twese turyoherwe kanaka ni ironse haleluya nimba uyu munsi ari ndagahende nindabizi ko mu mwaka uza izobanda ruhende kuko bivana n'ubukuru bw'imodoka zobandanya nkora kino gikogwa kandi Imana izonshoboza kuko Imana ni igeri twankira ngo tuve mu bwiza tuje mu bibi tuva mu bwiza tuja mu bubi tuzobandanya dukora kino gikogwa ko twatanguriye kuri ujya mukobwa arinje ijambo Eden Banga yatwaye 700 na gitari turabandanya tugenda kuri moto ya Nikolta turabandanya dutanga 1 million zatwaye benshi zatwayemwo umurimbyi mwiza Lopez Victoria batwaye benshi bari benshi nawe n'abakini b'amasinema marabahaye bisigura ngo kino kintu kimaze kuba ikigaruka buri mwaka ni vyiza je ubwo nosaba abarinzi ba gospel dushira inkomezi twese kugira ngo bino bintu bibe binini ejo nejo bundi bizokwemvite n'abandi bamenye ko gospel kiri mu bintu umuntu yoshiramo inkomezi abantu bakajyoherwa bagatera imbere nivyuzuye ni tariki 7 z'ukwezi kw'indwi n'uyu mwaka nyene tugiye turimo nyene integuro nizi inya ni tariki 12 finale bega witeguriye gute no higanwa ndazagugarika rero mu bibazo abantu bagiye barabaza bitandukanye bacumva ndagahende hagiye haraza amakritika atandukanye ati sinone gute umukozi w'Imana kubita swata akavuga baanya ariko atigeze avuga kiri kwakira mbega yanse kumuvuga kubera ko eske canke ntavyo yabona harimo igipfungu ku buryo kiri ko atamubona koko Imana imubwira ivy'ukuri kubera iki kuvuga Alvera kubera kuvuga uta ariko ntuvuge nyezina uzoyitwara irevri birafite izindi mbono canke irindi shusho ariko kandi kubgaho amakritiki y'abantu wayakiriye gute nakivuze mu ntango abantu batawuri ico bita prophetic na prophecy nabwiye abantu igihe kimwe ndavuga mugeze mumva avuga ngo Imana iravuze navuze ndagahende just nije navuze ico ni cyambere sinigeze vuga ngo uku niko orahagize navuze ko abantu badatawura prophecy
ubuvugishwa iyo umuvugishwa avuze ngo ndavuze mu izina ry'Uhoraho avuga ngo uku niko rahagize. Ariko umuvugishwa avuze ngo ndagahende bavyita declaration prophétique. Sasa hama no kuri iyo nayo nyene ndazi ico navuze ko ari coco. Ibi nibishoye guhindurwa. Urazi iyo tuvuze urabona nk'ubu turavuze ngo hariyo championnat wa football. Bagaca bavuga abantu bari mu rupango baraza gutora. Mukaba mwaruye abantu 10 ko baza gutora. Abantu 10 bagatora wewe. Akaca yinjira indi programme ivuga ngo reka dushire nandi manota yo kwibarabara. Tutaguhaye wewe. Tuba turemerewe kubikora kuko ni vyacu. Ariko tuba tuzi neza yuko twari kuguma mu vyambere n'imbere kugatwara. Sigomba rero kugaruka hiyo kuko nababwiye yuko business yagenze neza. Ivyo bakoze vyagenze neza. Ntahacu wo kuba felicitation bakoze bijya bintu. Kuko ni ivyumviro vyiza kwiyumvira ku bandi ko bogira ico baronka. Nibaza ko bitahuritse. Cya kabiri sino kugera muri critique. Kubera ikino kugera muri critique ko abantu naho bogira gute bagira ico bavuga ku bindi. Gusa abantu bibuke sindi mu bakira imodoka. Ndi mu batanga imodoka. Nturi mu bakira imodoka. Ndi mu batanga imodoka. Siga ngo sindi ngabwira ngo critique n'abakritisi. Ndi ngaha kugira ngo mbe mu bafasha kugira ngo bafashwe. Yego. Alvera Muhimbare numwe mu bantu bahaga amahirwe yo gutwara umudugo wa mbere umuhiganwa rya Superbats. Kubera ko aririmba gospel. Yarahigangwe cyane gose na Kiriko akiri ariko birangiye Kiriko ari wamutsinze atwaye umuduga. Uno munsi Alvera arahabwa amahirwe menshi cyane gose. Narijya gomba sowe n'indirimbo shasha igiye gusohoka vuba iri mu masanamu yakoreye mu bihugu bitandukanye mu Bushinwa n'ugahanya mu Burundi. Ubona gute Alvera Muhimbare umuha amahirwe ngana gute kubgawe nk'umukozi w'Imana no munsi n'igikuvuga. Je ntanze amahirwe nzoba nangiye gutanga amanota muri competition. Oya ariko kubona ibintu uko mbona ibintu ushize good worshiper n'umukozi w'Imana mwiza. Uko abandi abakozi Imana beza. So I enjoy to see her singing for God. Ndaryoherwa kubona aririmbira Imana. Kuba kiri muto akaba ariko arakorera Imana akagira na impact. Nureka kunezerwa nkabaho gute. No banezererwa abandi nimba ntonezererwa umwana akiri muto ariko arakura Imana ikamuha amahirwe akaba uwumvirizwa n'abantu benshi. Hama abumviriza bakumviriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza no vuga rimwe na rimwe abandi ntibabwumviriza ariko bakabwumvira mu ndirimbo yiwe. So kuri jewe ndagiye kuko Yesu ariko aravuga. Yes. Ulazi challenge zo kuba umukozi w'Imana. Ulazi challenge zo kuvugira Imana. Nk'umwana w'umukobwa avugira Imana canke umukozi w'Imana. Wibaza ko challenge abamo gushikana no munsi azi hasolinga gute. Bobo barabaroroherezwa kuba badufise kuko babonye ukuntu dusohoka mu bibazo barasohoka mu bibazo. Natwe turoroherezwa kuko kuba dufise ba Bishop Rutayisire kuko barasohotse mu bibazo natwe dusohoka mu bibazo. Ingorane ni gihe wowe uri wa mbere uvuza Imana ucugira ingorane ariko kuba Yesu yaragize ibibazo mu kuvuga ubutumwa ariko akarangiza ari watsinze turatsinda. Ariko twebwe rero dufise gusa example yitwa Yesu. Dufise Paulo yabangamiwe ariko yarangije yavuze. Dufise abakozi Imana bakomakomenga batubanjirije twebwe tutaratangura. Barorezwa kuba turiho. So niwezera ko atamuntu numwe uvuga Imana bireka kwitega gutokwa. Azotukwa ariko bizokora biroroshe cyane ibintu biroroshe kuko udukomeza arakomeye kuruta abaduca intege. Biroroshe cyane. Mu Burundi niho hari ikintu gikomeye cyo tuma ndakomeza ko vyoroshe. Ari umugani uvuga ngo ushigikiwe n'intara aravoma. None koko oba ko kuri kurashigikirwa n'intare kuruzi kaca wumva induru y'igikere reka kuvoma. Oya ariko Alvera numwe mu bantu cyo kimena wewe numwe mu bantu bamaze gukorwa cyane na entertainment canke na bino bintu ugasanga hajemwo ibindi bivugwa prophet yakoze bino onya prophet arakunda abakobwa Alvera yasambanye Alvera yagize ibintu ivyo bintu biroroshe ivyo bintu umva ko bikomega prophet byari koroha nimba byari kuba bidushikiye byari kugora nimba byari kuba bidushikiye twebwe ubwa mbere. Erega Yesu bamwita umwami w'amaraya yavuze ngo nimba bagiriye guca igiti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye. Twari twitegeye ko bitegerezwa kuba. None ugomba shetani avuge gute? Ugomba abana ba shetani bavuge gute? Ugomba afite ivyumviro vya shetani bavuge gute? Ugomba abanki ivuga butuma bavuge gute? Cyo dukora niki? Tujye tugaragaza urukundo kuri abo bantu. Petete ugo rukundo nigo ruzobaroba. Igihe kimwe bavuga ngo bano bafise Imana kuko imyaka bamaze bavuga nabi prophet of Jesus. Akabandanya avuga Yesu. Biragezaho bibabera inyigisho. Uyu muntu ukomeye ngo afise izindi ngomezi tudafise. Bace bazirondera. Izo ngomezi ni Yesu Kristo. Iza shetani zirasibangana kare. Iza Yesu zizokama ibihe byose. Rero azokomezwa n'ivyo kubavuga Imana. Niyo Mana wovuga ntikuvugire nayo bayarambiwe. Ko bavuga Imana ni gutato kwizera ko iyo Mana yamuvugire. Kiroroshe ariko aha hanze uko abantu baba babibona hari abantu bagufashe nabi prophet hari abantu no musi bashobora gukubana no kufata kuvuga ati uno mukozi wa Satani direct
akikubona agahita avyibwira bivanye peut-être n'ivyo yabonye canke yumvise yarakumvise uja ngo Nigeria za Malawi bakabazi yuko ari ngo babagiye kuroga gutora imiti itandukanye bavuze yuko uri umwana w'abakozi ba satani babushiri n'abandi uno munsi kuba umwana w'umukobwa ashobora guca mu bibazo nk'ivyo onye bako ari ibintu bikomeye. navuze ni ubukomezi bwabyo bumatanye no kutamenya Imana ukorera. Ukorera Imana nini ni gute wohungabana n'ibintu bito. Reka tugende basi muri example zifadika. Uri inshuti ya president, uri kurubaka kandi ufise amategeko yose uremerewe kandi byose na urbanisme wararishe, hama nyumba kume gacha kugira ngo nuzopfa wubatse ngaho uci uhungabana. Oya kabisa. None uhungabana ushaki Oya kabisa. inyishu niyo rero. Uri kumwe n'Imana, uri mukuri naco wiyagiriza ngo kanaka yavuze uci uburitiro. Erega ingorane ni kubera ko rimwe na rimwe abavuga nabi bagira amajwi manini. Erega hagati y'abavuga nabi ari amamiliyoni menshi avuga neza. Gumiza amaso ku Mana rero, izere ko Imana ivyitwararitse, na cyane cyane ko Imana ivuga neza. Burya Imana ivuga mu mwanya wawe. Fata ndagahende yavuzwe umengo naracecetse, Imana iravuze rero. Turaje ndagahende ari indi etape ifasha abaririnzi. Imana ifise solution. Imana ifise solution. Ego. Yes. Nukubunya ni ndagahende n'umudugu ugiye gutangwa ubuvuba cyane gose. Mbega ubona zugahande. Alvera Muhimbara nibaza ko agomba utahana. Canke yani uta. David Victorious Team MTC canke Prophet Lopez Pasteur Lopez canke Agira CG Basilo Hoy canke Francis Dest n'abandi benshi batandukanye. Nukuyandikisha rero kugira ngo kumbure umuduga ushobore gutahanwa. Yes, n'indirimbo ushobora gusohora nziza cyane gose ukagira igoma higwa igakundwa abantu kandi bakagutora. Muri commentaire rero turakeneye mwandiki bayihende Alvera numwe muntu bantu bakundwa cyane gose bamukunda. Twe twabajije bavyerekane twe turindiriye ivyo bazovuga. Ivyo bazovuga bizoduha liste y'abazoja muri competition. Sigura ngo ivyo abantu baza kutwandikira bazo batubwiye hamuraba tuca tubazana tubavugisha cya kabiri tubashire kuri page. Banyakuba abakozi b'Imana ndabira mwese abantu babavuze felicitation muri bantu bazwi mu Burundi. Ico cyo nyekira kirakomeye nuko babazi muri tari kuba muri no competition. Ego okay bayejeje rero cha dufata indwi muri abo siziko vyumva bazoba bariko baratogwa ku nota menshi cha tubajana rero mu bantu cha dusubira gukora ibiganiro gute mubona rero muraba kuko ubu twashizeho bose. Tuzogaruka rero bamaze kutubwira cyo bwira ariko no mu bavuze habaye ibi nibi hasigaye abandwi mubona rero muri abandwi togahande. Aho rero zo kwa gatandatu mu kwa gatanu kubijanye n'abaririmbyi basanzwe bazwe tuzoba tumaze kumenya abavuzwe bose tubarondera mu kwa gatanu. Mu kwa gatandatu tuzozana indwi muri abo bose cyambere bemeye ko babibamo n'abantu turavye critères zotuma babibamo n'abantu ba jiri. Hama twica tuvuga rero muri aba indwi rero ni mu tore gusa amazina yari yose muri abandwi duhende amanota zo yakora aboneka. Ego tuzoyanye no bazoba bahisemo. Yes, uzo bahisemwo bazohariye. Reka ngarukere kuri cyo kintu naco abantu bashobora kuvuga ati n'ivyo bintu by'agaciro bingana nkuko onya gutanga umuduga. Ubwo Prophet nawe nta zindi nyunga bifisemo kumbure nkuko amavuga ko umukozi wa Satani. Haraho byo bihuriye ga Prophet. Tutanga ibintu by'amafaranga menshi. Bashobora gusanga ukoresheje budget y'imiliyoni 100 arenga. Yes. Utivyo billion 100 miliyoni amajana 2 ushobora kuja muri projet nk'iyo onye. Umunsi nariko ndategura ino evenement yose yarimo competition z'amakinga football ngo z'Igitega Bujumbura nasanze biza gutwara plus de 230 millions. Now ndicara ndayita menshi nuko nyene kuko si make n'igihumbi ni cinshi none make naya he. Oya yo nararengeje Prophet. Oya n'amafaranga miliyoni amajana iyo Yesu yakora avuga. Igihe nariko ndicara rero ndiyumvira franga ni migi no bivamo urazicanje mu mutwe kubera gukizwa k'umuntu. Ijuru ryatanze Yesu, Imana rifise izabo zose rifise igitoro cyose ariko itanga icagaciro kuruta vyose. Ni gute no kwita amafaranga ariyo yose menshi nimbi nyungu ari Yesu? Ahubwo ndugururiye imiryango abandi bakunda Yesu n'abazi Yesu baze bashigikire tubikore. Ariko mfise ijwi nya Mordecai yabwiye Esther gutabikoze Imana nizo biri kwibigenza muba amahoro. Ino affaire ni ya nyene ijuru n'isi. None ni gute twogirira Imana dute kubijanye n'amafaranga? Ivyo biri mutuma rero abantu bagira makenga. Prophet bari umukozi wa Satani amahera yakura he atubwo vya bintu yakoresha kera yamareba yakoresha agacanga canga utuntu n'utundi
bunya ntiyabikoresha biciye mu jambo ry'Imana narijyana bibiri bivuga yuko ngo misi y'imperuka abavugisha b'ibinyoma bazoba benshi. Nimba bavugisha ibinyoma borabwa ku mafaranga Abrahamu n'uwa mbere kuko afite ubutunzi bwinshi kuruta abantu bose. Nimba bavugisha ibinyoma borabwa ku mafaranga menshi Salomon yo bavugisha ikinyoma kuko yari umutunzi kuruta Bill Gates. Abantu bavanga situation zabo n'ukuri kuko Imana iratanga, Imana irahezagira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ni giki no kwita cinshi iyo ndiko ndavuga Imana. Rega ingorane ihagaze ku batizera Imana. Ni gute wowe uri kuravuga afere y'Imana? Umuntu akacibaza ko 230 ibaye nyinshi. Nimba tuko turavuga Imana otugaruke basi turavuza Imana nyene izabo ni feza. Ni gute tutomenya Imana nyene vyo itazobura ukibigenza. Hama Imana yarameza agiye gukora. Imana yameza agiye gukora abantu barazi ko je nkora amasosisi. Abantu barazi ko je ndandaza amatongo. Iyo ngiri ubuntu. Hama jewe sindi umuntu umwe. Jewe ndi muvyo abantu benshi kwisi. Nk'ubu toshoboye guheza gukora nga ukavuga nanjye ndashigikiye igihumbi. Ikije kuzuzaho. None bino bintu noba ndavyumva jewe jenyene. Mbega aho tuko turavuga nibishoboka ko ari wundi muntu avyumva akacavuga prophet kandi agufasha ibyo ndabikore ko namambona ibikorwa bimwe bikora abantu gutya umuntu akaza akavuga je sonorisation zoifata jewe nzofatiye abantu bizeye babona ubukuru by'Imana nimba Imana ari inkuru kameme ni gute twobona amafaranga ko ari menshi turekane n'ivyo nimba Imana ari inkuru nimba Imana yaratanze Yesu ngo abantu bakizwe muri uyu mugambi tuko turavuga ubutuma amabarabara hazokizwe abantu miliyoni none Imana koko yoronka bakizwa umuliyoni iranirwa gutanga uburyo Imana aho bayifata gute Bibiri ivuga mu gitabo ca Gayi 2:8 Imana niyo nyene izahabu n'ifeza izahabu n'ifeza kuba ari zayo izo bikoza kuzabu n'ifeza nabujya no mu Burundi zirahari yego ubundi zirahari yes mu gusoza ubwaniro cyacu besho amaze kuvyumva ariko kandi bega tutanga nimero abashobora kuyandikisha ko ukeneye kuja muri ayo mahigano nimero nizi nihe umuntu ashobora guca ku bantu basanzwe batarakora indirimbo na rimwe barungika indirimbo yabo kuri nimero guteranya 257 79 69 88 68 plus 257 79 69 88 68 alama kujumlisha 257 79 69 88 68 ushoboye kurungika ngaho video nurenza umunota umwe hama ishitse uzotumenya ko twayakiriye kuko tuyisanga kuri TikTok ya Prophet of Jesus Joshua ucumenya ngo indirimbo yanje yashitse hama ibikurikira ya commentaire cyangwa babwira commentaire ariko amatora nazobera muri commentaire muri ivyo jiri izohitamwo abantu 28 14 wa R&B 14 wa rap kugira ngo tubandanya suite irondera indwi tuce tugera abantu binjira muri contrat bandanye batera imbere turizera ko tugiye guhagurutsa abarinzi bashasha ba gospel amwe n'Imana abantu bagiye gukora ibikomeye. Wow, yes, hamwe n'Imana abantu bagiye gukora ibikomeye. Prophet of Jesus agiye gutanga umuduga, gutanga ikintu gikomeye cyane gose nk'umukozi w'Imana. Aza kugaruka rero kandi rero. Abantu baragaruka ku kintu bavuga ati none gute dufise abakozi b'Imana bashobora gutanga imiduga, bashobora kubona ko abakozi b'Imana bakomeye, ugenderwa n'aba bodyguard sometimes hari abantu ugende usanga bagukikuje ati barifise umutekano udasanzwe umengo ni juru ati none kubera iki aba bavugishwa bavuga ku buzima bakavuga ku bantu ariko batariga bavuga ku vy'igihugu ati nta vy'igihugu babona narya tuba turi mu bihe bidasanzwe ivy'igihugu bibwira umunyagihugu cyangwa bibwira abijeje igihugu ariko umukozi w'Imana aho nuhumuriza abanyagihugu n'ibyari tutavuga ngo bahumure tubabwiye ngo ni igihugu ciza gatwavuze bagomba ko tuvuga ko ari kibi tumaze kuvuga ngo igihugu ni ciza gatwavuze tumaze kuvuga ubutumwa abantu bakava mu mahanga bakagendera uburundi gatwavuze ariko tumaze kuvuga ngo muri kuno mwaka abantu bazokwimbura twavuze nabwiye abantu muri 2021 mu investisse mu kugura amatongo aracagugwa make muzinda nabivuze muri 2021 nabwiye murota mwese kiriri nayo muguramwo ubu fata uwo miliyoni reka kugura telefone ico gihe nabivuze naguze gihungwe ngura ama parcelle kuri 1400 izo naguze 1408 1400 ndazigura 12 millions bariko bara ama 250 millions so nabivuze ndabikora ndabivugiye nga uyu munsi kuko ivyo tubabwira baravyumva bakareka kubishira mu ngiro nabwiye abantu bagiye kubagure ku muzinda kiri kuri 2 millions muzinda igeze kuri 20 millions nabwiye abantu bagure mu itenga ikiri kuri 10 millions tenga igeze kuri 35 millions alors c'est kuvuga mu gihugu ahubwo abantu cyo bashaka bagomba ngo uvuge ingorane nko bivugwa mu binyamakuru tugende turabavugisha ab'ingorane turabavugisha ab'amahoro y'Imana hama hageze rero ingorane tubwira benezo kugira ngo tubisengere tubasengere ariko twabana bavugisha bakera baravuga ibintu ati mu gihugu bagiye kuba bino onye ariko umusarabone ku bukene bw'ibitoro ubukene bw'amafaranga y'agaciro bega ntavyo mubona bega ni cyo kintu bega mumaze kubikorako
haciye imyaka ni kubera ko nyine abakurikirana ibyo bashaka bagende babaze mu ishengero. Haciye imyaka ninjiye mu ishengero ndavuga nabonye imodoka zitonda kuri station we pray kubera ko nabonye ibi n'ibi. Haciye ndavuga ngo Imana igiye kudugicira inzira, hagiye kuba gahengwe. Ivyo nabivuze muri uyu mwaka. Hari n'umuntu avuga ivy'ibitoro atabizi kuko je mvuze ibitoro ndabivuze ivyo nzi kuko ndafise imodoka ndamenya n'umunsi ndakinywa bivanye n'amaplaque, kandi igihe twabivuze ko bigiye kubuko byarabaye. Ico ni kimwe mu bindi, ariko kandi nibagomba ko tuvuga uko bagomba ko tuvuga ibintu, abantu bumve yuko tuvuga ibintu uko Imana ivuze ko tuvuga ibintu. Ico ni kimwe. Cya kabiri, naho bavuga ngo wari ingorane, nizera ko tutari mu Burundi gusa, hama ahubwo bashime kuba hari abantu bababwira ngo no mu gihe cy'ibibazo Imana ibahinyishu, kandi ngo ndakwemeza ikintu kimwe, ibibazo ku isi ntibizokwigera bihagarara. Nico cyazanye Yesu, bisigura ngo igikuru bahungire muri Yesu kugira ngo ibibazo ari umuntu yibaza ngo ibibazo biri ngaha gusa. Igihe kimwe nagiye Malawi mbona imodoka ziko ziratonda. I was there in Malawi. Igihe kimwe nagiye Nigeria mbona amabara ameze nabi, cangeho bibaza ngo New York amabara yose ni meza. Iyo ni ngorane na nama atari kibazo, ahubwo ni gikino mubwiri umuntu ave mu kibazo hungira muri Yesu. Ubu nagoye prophecy fadika ibibazo ingorane abantu babiharura bivanye naho bari. Waruzi kushobe kufisa ikibazo c'umuriyoni uyu munsi, ejo uronse miliyoni 100 ukagira ikibazo c'umuriyari. None ko turi mu isi imatanye n'ivyo. Waruzi ko umukobwa agira ikibazo cyo kutarongogwa arongowe akagira ikibazo cirekwe aje kuvyara akagira ikibazo ca pampex. Ni ryari umuntu azobaho kwisi atakibazo na kimwe gihari? Bizo kwigira bibaho. Ariko ni he duhunga kugira ngo ntube mu bibazo? Ni muri Yesu Kristo. Ni muri Yesu Kristo. Undi yarabajije ngo kubera kitanga amamodoka ataja gufasha abagoyi ku bitaro. Exactement. Kubera kimusengera abantu ngo mwishengero mutaja kumugurura abari mu bitaro. Igihe twagiye mu bitaro nuko batamenye ko twagiye mu bitaro. Hama Yesu Kristo igihe yagiye ku bitaro, urazi ko yakijije umuntu umwe. Yesu Kristo ageze ahantu abantu bagwaye ari benshi barindiriye kuja mu mazi, Yesu agiyeyo akijije umuntu umwe. None nimba twaragiye tugakiza umwe nka Yesu, twigire kurinde ko namanjayo. Cyo ni kimwe. Abandi ngo kubera kudafata ubwo buryo butange mu bitaro. Muri biro yanje jewe uzuye ibipapuro by'abantu nari ibitaro. Ngenda mu bitaro uyu vyaranse mu muri hiyo, uyu vyaranse mu muri si papuro vyuzuye, fise bilente z'abana barenga 200, naguriye amakaye abanyinshi barenga 290. None abaririmvyi nabo tubate cange hoho nimba umuntu abona ubuje nashize inkomezi mu baririmvyi nawe agenda ashire mu bitaro, kindi gena dusira mu bitaro n'abashire mu baririmvyi. Iciza nuko tuko turafasha, iciza nuko Imana iduhezagiza tudifashisha abandi. Bumvise mvugi vy'amatongo nibaza ko watahuye rero. Nimba wambwiye ko 230 miliyoni ari menshi, nakubwiye ko naguze ama parcelle aciye imyaka 5, ndiko ndabibabwira bose ngaba ngakuvyumva. Nababwiye yuko aho bigeze uyu munsi niyo bariko barama. Ayo niyo kora igikorana. Ariko adukurikirana ati prophet genda uvuze nanje. Agavuga ati je ndakiri kuri kamera nkuko wavugishijwe no mu bandi batandukanye. Navugishijwe kuri Trump imbere yo kuba president imyaka 3 yabaye president. Ko bavuga yabaye president mubi. Ninde bibaza ko ari mubi. Igingorane y'abantu bagomba kuvuga Bibiliya. Ijya afere arimo. Twebwe dutahura ivyo dutahura. Turazi ko Israel ari carte. Bujya ndakubwira ikintu mutazi. Muri Bibiliya igiye c'umwami Ahasuerus hari umuntu yitwa Naman. Uwo muntu yasavye uko abayuda bose bapfa. Uyo muntu bwari ubwami bw'abaperesi yari Irani nyene. Igihe ca Mordekai uwo muntu niwe yapfuye kubera ko yifuza ko abayuda bapfa. Muri Irani hari wa Ayatollah, sindamuvuze nabi kuko singomba kwinjiza mu vy'amadini, yavuga ko abayuda bose bagomba gupfa. Hama utangaje urupfu rw'abayuda kuva mu gihe ca Namani ni wapfa. None Imana iko irashitse ibicapo vyavyo tumenyereye kubera ki badatahura muri sanse zifadika. Ni ikibazo abantu ntibakurikirana ibintu. Niyo ubwami bw'abaperesi niho kwa Ahasuerus abayiraniye bavuga igiperswa nico cyavugwa na banamani. Niko bimeze. Igihe yasavye ko abayuda bapfa igihe ca Esther icakurikiye niki niwe yapfuye mu bagomba kwica abayuda. Uyu mugabo yabayeho avuga ngo abayuda bapfe. Sindiko mvuga ibi nk'amadini agomba ko abayuda bapfa. None nimba hasuyemo Bible ivyabaye Imana igacica hishaka. Nimba yaciye kuri Trump shobe kumita mubi kubera ko atagwaye visa, ariko ni president wa Amerika si president w'u Burundi. Ivya mbere n'inyungu ya Amerika yiwe. Ni vyiza ko umuntu utangura kwiga ukuntu wobaho n'Imana yawe, ugatera imbere wewe n'Imana yawe, ukaba impamvu yo gutera imbere kw'abandi. Ariko ubayeho uvuga urindira iterambere kubera kanaka uzopfa widoza.
utari kuriga strategy ukuntu wobana n'Imana ugakora business ugatera imbere ukaguma ngo ndarindiriye Macron atsindwe ngo nzotera imbere ndarindiriye Kisekedi ave nzotera imbere uzoruha kuko uzoza inyuma ya Kisekedi cyangwa banenje Kisekedi nazo bari muyomba wawe nazo nayaguhako tegira kwiga iterambere rimatanye nawe tangura kwiga ni gute no tera imbere ndi kumwe n'Imana reka ndime je ndarima ibigazi mu Ruyigi ndarima ibigori mu Ruyigi ndarima inanasi mu Ruyigi ndarima muri cyo gihe cyari cyo cyose uwari we wese ashaka basheko Trump cange Marco Rubio cange Vance cange anybody umurima wanje mu Ruyigi usoma umuntu yiga ukuntu yotera imbere anyone n'Imana akore agira iterambere matanye nawe ariko utangiye kuba ubuzima kanaka uzoca upfa widoga umuntu akwiteza kwiterambere nawe ufise ibyo ushaka gukora gi wawe wihereye ko azoca yidogera wowe nivyo bituma abantu bagira imihari ambonye nguze imodoka akarindura imihari kandi ndiko ndamwigisha ukuntu nawe yogura ndiko shira mu ngiro ivyo niko ndavuga mwigisha abantu gukora nkakora sizi kuvyumva we just love you people turabakunda fata yuko jewe ndinga ndiko ndagutera intege iya mbere nari umusani muri ivyo ndirimbo zisi nari umusambanyi nari mboregwa ariko Imana itarinda gusaba uruhusha yampisemo ingira igikoresho izere yuko yoshibe kuguhitamo nari impfuvye atavyizigiro ndakora Imana ngirira ubuntu ndatera imbere ndiko ndakubwira ngo ukore ndiko ndigisha abantu gukora protocole wanje umwe naramwigishije kuri imirengarenga uyu munsi afise iwabo baraguze parcelle iwabo asigiye ko bayubaka twereke abantu batotahura yuko tuko turerekana ko bishoboka tubabwira ivyo bakora babikore 2021 ndabwiye abantu mugende mushira uburyo Imana inyerese ko ubutunzi bugiye kuba mu matongo tungo zigiye kuduga agaciro vyihuta je ndabikora ababikoze muri eglise bako baratera imbere hari umama aje yambwiye ngo daddy sinigeze nkora ku mafaranga naguze maramvya 3 millions ndagurisha 50 millions abantu bako barashinga naye hari umama yavuze ngo naje ngaha ngowe uramvugishwa kurama na 5000 ngo ndagenda natangura business ariko ntazaho biko biraja ngo narinje boro mu bukomissionnaire umunyuma ngura parcelle ubufise zine n'imodoka zine n'umumama yabivuze hari umama yavuze ngo namuvugishijwe ko yabivuge muri eglise yuko yasamba nayifuza 20000 bakana yamwima avuga ngo nyuma yo kumusengera akora muri ONG afise inzu yose n'imodoka yiwe none ivyo byose navyo babona none banke Yesu banke no gukora kwa Yesu bace bidogera Trump bace bidogera prophet ubuzima nyabwo n'ubuzima bwo gutaura Imana irahari yaratwuguruye inzira ko batwigishije Imana reka duhure nayo mbega Imana izaniki Imana niza kugwa amafaranga gute Imana iza kugwa ability iza kugwa impamvu kugira ngo icukora nikizibigwe kuko Imana ishobora kukuzibira kuri business Imana ishobora gutuma akantu gato utanguye gahinduka di hari abantu baguze uduparcelle ahantu ugasanga batuguze 10 millions hama limiter kacigenda gushira ko antenne kabagurira 200 millions hari abantu batunze kubera izo nzira twe twizera rero surprise nizose mbega abantu ntibabizi nigeze kuba ndi mu ndege ndiko ngenda siniboka ntangira mu voyage menshi ariko nako ngenda hanze nicaye ndiko ndisomera Bible cyambona umararenganye araza kumbaza prophet ya prophet wewe iriga numva ngo mu ndege usoma Bibiliya kumbe nivyo yagarukiyeko nigeze ambwira ndamusengere ntabwo ndiko ndasoma Bible acarenga nundi mama avuga igifaransa bonjour c'est le prophète oui le prophète du Burundi oui toi là tu m'as béni attends acha subira inyuma azanzaniye amadolari mu ndege sinasavye imbuto awuzinde de anzanira amadolari like this hama ndamusengera none nari kuyanka naramwivye nicaha hari ikibi umurundi yambaje konsoma Bible we yabibonye munyakamerunese yayanzaniye hoho ko duhura n'abarabo ko duhura n'abazungu ko mfise umwana wanje umukanadien w'umuzungu igihe ankurikirana kugira ngo nashigikira he is my son hari icaha arungitse he is my spiritual son umwana wanje w'uburyo bw'imwemu numuvuga butuma muri Canada confise abana mu buryo bw'imwemu bafise ama eglise Tanzania bafise ama eglise Congo bafise ama eglise ngaha mu Burundi none ga ko twebwe dushima badushimiye ari ingorane wow yes ati twizere uno munsi hari ibituma benshi bavuga ati no abakozi b'Imana bo mu Burundi no mu Rwanda kuki hari ibintu kumbure nabonye umengo basi ntibabona kuba Burundi n'u Rwanda bidahuza ariko kandi ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda barahuye bivuze iki mu buzima bw'Imana ku bihugu bibiri vy'ububanyi barahuye bararamukanye yes bivuga ikintu ciza batwerese uko aba leader batagira inzigo iri mu banyagihugu
turekere inzigo mu banyagihugu twarabonye ivyabaye ntibigeze bankana umwe wese ahagarariye inyungu z'igihugu kandi ni responsable guhagarariye inyungu z'igihugu ari gihe uvuga kubw'inyungu y'igihugu kandi icyo ufata ingingo yose ari uwo ngaro hariya ikubw'inyungu y'igihugu ujejwe kuko uri garant uri protecteur numero 1 w'ico gihugu ingingo yose ufata ishobeye kurengera n'ivyo wipfuza ariko utegerezwa kuba inyungu y'abanyagihugu turabasengera hama baramukanije babwiye abanyagihugu mureke inzigo cyo bisigura ego kuko ari umuntu nga agira inzigo atacimaze kuko ni inyungu y'igihugu nimba Burundi bona ko kino kintu cyo tuma Burundi burindwa ico kintu Burundi buzogikora kandi abarundi cyadushigikira ugikoze kuko yabikoze kubw'abarundi nimba u Rwanda rubona inyungu zayo none ugomba ko inyungu zande kandi atwara u Rwanda ugomba Kisekedi akora inyungu zande kandi atwara Kongo batahure yuko bafise role zabo twebwe abanyagihugu dukora iki tukundane turamukanye hama batweretse ko badafitanye inzigo batweretse ko bari mu nyungu z'igihugu kandi nico barahiriye umunyagihugu yicaranga kazana inzigo ataco zimaze nibaza ko yo kwikeswe kukosora dukundane cyo tuma twigisha urukundo n'amahoro ego urukundo n'amahoro ndagahende umudu ugiye gutangwa kuri no mwaka muri gisama nyene igiye kuza mbega agahende Alvera Muhimbare Yannick Uta Basili Hoy Victorious MTC Francis Deste Agira CG cankende muri commentaire uraza kutubwira ngaho onya Gladys Iglesias bose ngaho n'abantu ba gospel umuduga muranda kwiye kutana canke nikiri ku akiri asore indirimbo y'ijuru canke y'Imana kugira ngo kumbura ashobore kuyitahana ku ngeso yo gutora amamodoka nibaza ko ashoboye gusohora gospel none Imana mugirire neza we just pray for them wibaza gute kuri kiri ku akiri gutana imiduga ibiri mubona gute nk'umuririmbyi w'isi isi uzi wabayemo ndavyita ubuntu muri urugendo guziyemo abantu baririmbye imyaka yose novyita gute twese twararimbye hari novyita gute ubuntu rero iyo umuntu agiriwe faveur ni giki kiretse kunezerwa faveur umuntu agiriwe it's only favor kutuvuze faveur icyo faveur ari ofariaze ari sadbi ari lolilo ari benshi baririmbye kandi bakiririmba hama suko bateko bararirimba n'ubu siko ngo yagiriwe faveur ni gute utogererwa faveur umuntu agiriwe simple gute agomba kwitwara muri nosi gute agomba kwitwara muri nosi ariko araronkeramo amafaveur avuye ku Mana abo munyabwenge imwe ayigurisha atangure kudandaza atunganya amafaranga kuko mu ndirimbo nagiye mbona abaduga bamanuka banyika abandi bakibagirana kuko nabandi bararinje ntituzaho bari izo manuro no mu akore business ariko numva ko ziri no muri taxi urumva ziko ziraca amafaranga ico ni kintu kizima ubu ntashobora kugurisha umudugudu uzotanga ntazashobora kugurisha no agikoze agurishije akagura amatongo nyuma y'umwaka akoze taxi it's a good thing ico neza kuri we niki nimba afisa banagaburira nimba nawe ataburara mushavuzwa niki nimba yako aratera imbere akatera imbere kandi nibaza yuko ari urugendo rwiza umurundi ateye imbere asenga mu dini yari yose n'amahoro je ndira benshi minervale peut-être gutera imbere kwe kuzagutuma arira babiri minervale bo mu biwabo kugira ngo ejo sindire benshi kuko arakemuye kimwe yego yes prophet tuyaze vyinshi bitandukanye ariho kandi benshi bumvise ijambo rimwe ku bakunzi bacu ijambo rimwe ku bakunzi bawe ijambo rimwe ku bagukekeranya n'abagufata nabi ijambo rimwe ku bantu bose bako barankurikirana hanze y'agakiza n'abuzima buhari akira Yesu uyu munsi uryoherwe urushiye kumakira watuye gusa ngo mwami Yesu ndakwakiriye data mbabarira mwe muyeranyobora niyo majambo navuze uyu munsi ngaba ndico karibu Kristo ni mwiza cyane cya kabiri kubakijijwe menya yuko atakundi kwakaka kubaho kiretse kuzana benshi kuri Kristo Bibiliya ivuga ngo abazoshikana benshi mu kugororoka bazokwakaka muri buno bwami ndiko ndakora campagne y'abantu miliyoni kuri Yesu tuko tuyikora gute nurindire kondera verse nyinshi za Bibiliya wibuke wa Musamariya kazi yagiye kubwira abantu ngwino urabico Yesu yankoreye koresha stati yawe koresha page yawe andika ivyo Yesu yagukoreye ucubwira abantu bamwakira tuzoba twotezana benshi kuri Kristo abankekeranya muba amahoro n'ukuri ndazi neza kwibiye bizotuma mutahura bishise mudatahuye nagwango ndabafitiye ndabasengera ndabakunda hamasindi wa mbere nayisora mukekeranije sinigera nsenga na rimwe ko abantu bareke kunkekeranya bizobaho nimba vyabaye kuri Yesu birambako ariko menye ko ndabakunda nta mijambo navuga ku Barundi Burundi ni igihugu ciza shalom. Yes. Merci beaucoup. Wose tukiye vuba kunangusha kumpere ya Prophet of Jesus Joshua ndagushimire cyane gose. Genda bashimiye cyane. Yes. Asante sana.